nk'uko mwabibonye kuri za gihuri cyane cyane ku rubuga bita Facebook, mwarabonye ko hagize iminsi haca amakuru menshi ayovya abantu abahamagarira ibi cyangwa biriya. Muri ayo rero hariho umwe ari wowe umuhejeje kubona yitwa Bimenyimana Fabrice, asanzwe ari umurundi, yashize ku rubuga ngurukana bumenyi Facebook, kuri gihuri Facebook, ubutumwa bukurikira. Yabucishije ku izina yise ngo amakuru yihuta mu Burundi, ku izina rya Jean Claude niyo nkuru. Akaba rero yatanze ubutumwa bukurikira, nibaza ko mushobora kuba namwebwe mwarabonye aho yavuze ati: itangazo rya nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aramenyesheje abarundi bose bipfuza akazi mu bihugu by'Abarabu yuko iyandikwa yatanguye, kuko yemeye kubarihira ibice 50% kandi na pasiporo ziriko ziratangwa ku batazifise. Mukeneye ico mubaza muduhamagare tubafashe. WhatsApp guteranya 257 69 992 668. Ibi namwebwe mubikeneye mugiye kuri runo rubuga muca mubibonako. Nukuvuga rero uyu muntu amatohoza yaciye akogwa, hanyuma basanga iyi nimero yatanze ni nimero bose n'abanyororo bafunzwe mu gasho gakuru kahari Ingozi. Bagiriza ivyaha bibiri bitandukanye. Uyu Fabrice yagirizwa gufata ku nguvu abigeme, hanyuma uyu wundi nawe yagirizwa ubuhemu. Aba rero uyu Fabrice ari we yashizeho rino tangazo kandi yatora n'amahera, kuko baje kwiyandikisha yarabaka amahera. Yakoresha inomero ya telefone y'uyu wundi. Amatohoza ariko arerekanye ko uyu wundi ari telefone bari baramaze kumwiba, hanyuma sinzi uko uyu nawe aratinda araronka iyo nimero, icabari akoresha kugira ngo ashobore kubwira abantu bazi bararungika kwa amafaranga, kandi yaramaze gutwara amafaranga y'abantu atari make, kuko umuntu wese mu kwiyandikisha yamusaba 50,000 ati ibi nivyo kwiyandikisha, hanyuma agaca musaba n'ayandi ngo bita agafana. Ayo rero yagenda arahindagurika, aravye umuntu haraho yasaba menshi, haraho yasaba make. Rero amatohoza havuye akogwa, aba bantu barafatwa bose ko ari babiri. Hanyuma uyu umubonye niwe rero yagiriwe n'ico caha, yuko ariwe ariko arasahura abantu yiyitirira izina yubahwa cyane ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Murabona ko arakamara amazu yagize kabiri, nta n'imisi yaciye twaduherutse kubereka uwundi yiba yiyitirira nyine icubahiro umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi. Aba rero bacakorerwa amadosi, ujya cakorerwa dosi amasharungikirwa ubutungane kugira ngo ahanigwe iki kindi cyaha naco kindi ciyongereye kuco yarasanzwe afungiwe. Aha rero ubutumwa twoca dutanga ikibiriraho kuri iyi nkuru ya mbere duhereyeko, nuko twosaba abarundi bose n'abantu bose baba muri kino gihugu kwitondera cyane amakuru agenda aca kuri zino mbuga za gihuri, haba kuri Facebook, haba kuri Twitter, haba kuri YouTube cyangwa ahandi. Abantu bayitondere cyane, na cyane amakuru avugwamwo inzego n'indongozi zazo. Umuntu wese asubira kubona umuntu ariko aramusaba amafaranga cyangwa ariko amwemerera ibindi akoresheje izina ry'indongozi cyangwa y'urwego kanaka, tumusavye ko yitura indongozi, agende kubajejwe intwaro, agende kubajejwe umutekano, agende kubajejwe ubutungane, ababaza ati mbega ibi bintu mutubonera arivyo, kuko murabona yuko bano bantu bagisibije.
abantu rero ndasubiyemo bitondere cyane inkuru amakuru baza bararonka aciye kuri buno buhinga ngurukana bumenyi. Murabona ko abantu batakigira nico bubaha, uhangara izina risumba yandi yose muri kino gihugu cyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, ukavuga ko ari wewe, ko ari we atangaje, uko nukutagira ico umuntu yubaha. Ikindi twomenyesha nuko muri no misi dusigaye dufise ubuhinga bushasha bugezweho bwa none bwo gushobora gutohoza neza kuri bino vyaha bikorwa biciye kuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Ubuhinga buriho, nico gituma mubona twatohoje uyu muntu tukamufata, nuriya wundi twaramufashe twaberetse, n'abandi bazogenda bafatwa. Ubu rero duca tubwira ko dusaba abantu bose bazi yuko bagiye bibwa muri buno buryo, bagiye bahendwa muri buno buryo, ko bitura inzego zijejwe gukora amatohoza kugira ngo bene kubibakorera barondegwe bafatwa. Ubuhinga dufise abantu turashobora kubarondera baba ngaha mu Burundi, mbere nubwo baba bari hanze turashobora kubamenya tukabasaba bakabatuzanira. Inkozi z'ikibi murazi yuko ibihugu birazihanahana, hari amasezerano abari hagati y'ibihugu n'ibindi, ibihugu birazihanahana, kandi namwebwe murabizi neza yuko hari inkozi z'ikibi ngaha twama twakiriye, nkuko natwebwe hari inkozi z'ikibi twama turungikira ibindi bihugu. Uno munsi rero umuntu ntashobora gushagati mu ryinyo ngo urumva ngo je sindi mu Burundi ngo ndashobora gukora ivyaha ibi nibi nciye kuri buno buhinga ngo ntibazomenya ngo ntibazonafata. Turabamenya kandi tukabatohoza ko, kandi tuzotinda tubafata kugira ngo umuntu wese yagirizwe icaha agihanirwe hisunzwe amategeko.